muri Kenya twaraciye twebwe muri ibyo bibazo by'ibitoro ibibazo bivuye kuri iyi ngwano iri kibera muri Ukraine kabone cyamaze iminsi kubera muri Kenya ibintu by'ubutunzi ntibifata mineneko ni igihugu gifise ekonomi zunguruka cyane gitoro kibuze ubuzima burahagarara nibaza ko atari muri Kenya gusa mugabo ico kibazo cyari kibazo nkora mutima hari ibibazo bitandukanye hariho n'amahera leta yari isanzwe ifise abantu bazana ibitoro leta ngomba kwiriha ayo mahera no mugani yarishe yose ariko yararisha amahera atari make cyane hanyuma haraba n'ibiganiro byinshi harageze n'igihe birukana umwe yaserukira rimwe mu mashirahamwe azana ibitoro ico ariko kiravugwa ngaha cyari uko igitoro cyagomba kuduga ku mashiringi 48 ni hafi igice $1 mugabo leta iragwana kugira igitoro kiduge kuri urwo rugero runini. Nungai Tanzania igitoro cyaraduze ubu unye litiro y'amazutu igeze ku bihumbi 3,425 Tanzania nta mezi gitonde rindi igitoro naho zitonda ku mupaka kubera nyinshi ziza kuhanywera ari ndundi. Hani Kampala uko tubibona igitoro kirahari gusa mu misi carameze nk'ikiduga mugabo amasitasiyo yose igitoro kiba kihari ugikeneye uragenda ukanywesha ntabwo keneye igitoro turigira tubona Hani Kampala amasitasiyo yose abafise igitoro abariko baranywesha ibiciro nivyo biza birahindagurika gusa mugabo nta kibazo na kimwe c'ubukene bw'igitoro ngaha anye turigira tubona kiretse ko bamwe bidoga ko kiza kiraduga ivyo navyo ni kibazo rusangi mugabo nta kirahari ugikeneye uragenda ukanywesha nta gutonda imirongo bibaho ahantu hose amasitasiyo yose usanga afise igitoro kandi ukakironka vyoroshe. Ubu tuvugana ndi kuri station i Kigali ntabwo ibiciro birahinduka kandi nta muntu batonze abantu banwesha uko vyahora iritiro ya essence ni 1359 nkuko vyari biri ya mazutu nayo ni 1368